hari ivyeri navyo murazi ko atari inganda nyinshi canke amahinguriro menshi agana ibiyeri. Amahinguriro n'abiri manini, hari ihinguriro rya Bralirwa mwese muzi, hari n'irindi hinguriro riri Ngozi hariya mu Vyera. Izikurikira ngaho iwacu ubu hariho abahingura imivinyu, nabo nyine si benshi, ni nk'amahinguriro atarenze 10. Vyoba biri iruhande ya 10, 11, 12 hahise mvise igitigiri cihuta gutyo. Hanyuma hari ico bita inzoga zivanze, ni boisson mixte, nazo nyene ni bishasha cane, nta nganda zirenze c'amahinguriro arenze 10 nangahe ahari. Ikigwi rero ngaha ni izo bita imivinyu novuga yahawe ingufu, bazita vin fortifié. Araja kubasobanura neza ivyo ari vyo ingene bimeze. Ni imivinyu bongeramo ibindi bintu igaciduza gatoya umwambi muri izo nganda zigira iyo mivinyu novuga itewe ingufu zishika hafi nka 50 na nyakubahwa userukira umushikiranganji muri iki kigo gishinzwe ubuziranenge mu Burundi, banyakubahwa bayobozi dusangiye kurongora iki kigo, bamenyesha amakuru mwaje twatumiye kugira ngo muze gukurikirana iki kiganiro no kubaza namwe dusangiye turongoye muri iki kigo. Ndabaramukije mwese ndabifuriza amahoro y'Imana. Turifuza yuko bitaja kuba birebire cane mugabo igikomeye nuko tumenye ukuri wese ntagire umuntu atahana akamonongono kuvyerekeye inzoga zirimo imyambiro ziri ngaha mu Burundi. Twateguye ikiganiro gifise udupande 5 mugabo nibikeye biba birebire cane. Hari intangamarara jewe nza kuyitangira nk'umuyobozi mukuru w'iki kigo. Ica kabiri haraja kuba umupfasoni aturabira amalaboratoire, akongera akaba ni mu bantu bakurikirana ivy'ubuziranenge cane cane mu gutanga amasertifika n'ibindi. Araja kutubwira canke ababwire imigwi y'inzoga ziri mu myambiro ngaha mu Burundi, yongera ababwire ingene abantu baronka impusha, uburenganzira bwo gukora ibinyobwa no kubidandaza. Hanyuma ndaja kumwakira ndabaha ibiharuro twatororokanije, haba mu byo twapimye muri laboratoire cyangwa twakoreye ku rubuga byerekeye izo nzoga. Hanyuma ndanabashikiriza ibyo BBN yakoze n'ibyo yifuza gukora n'ibyo kibona ko byokora. Reka rero mu nkundire ntangure ndi mu ntangamarara. Iki kibazo c'inzoga ziri mu myambiro ngaha mu Burundi kimaze imisi, si bishasha cane. Baje gushimira bamwe muri mwebwe mwandoreye kenshi cane musaba yuko nobaha ikiganiro kugira ngo mugire ico mushikiriza abenegihugu n'abatware nabo bajamo. Ndabizeza ndababwira yuko turiko turatororokanya ibiharuro ivyo dushobora kubabwira kandi bifatika tutadidinganya. Ndabashimiye cyane ko namwarihanganye gushika uyu munsi. Mwongera nkanezerwa kubona mwaje muri benshi kugira ngo mukurikirane iki kiganiro, mwongere mubaze, mwongere munaterere. Kuri jewe ndanezerewe cyane. Ubaye bwa kabiri kuva nje muri iki kigo ngira nta ikiganiro nk'iki, kandi naranezerewe n'igiheruka. Iki kigo jewe ngira ndakimare mu umwaka uzokwira itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu. Nkiza ngaha batari bakingirana mu murimo, ni benshi cyane banteye ubwoba ati iki kigo ntacyo uzoshobora.
kirya kigo kiragoye baguhenze byinshi cyane byampaye ingufu zidasanzwe kuko byamaze kwipima hatari hake muri iki gihugu kandi narakoze ibitari bike kandi je ndabona ko no muri iki kigo biriko biragenda neza. Ubu rero uyu munsi mwaje kuvyo vyerekeye inzoga ziri mu myambiro zigiteye isibe mu bice bimwe bimwe by'igihugu kandi kimaze no gutwara abenegihugu. Abenegihugu turabakunda cyane ntitwifuza kugira n'umuyobozi ngo kuko niko butuzi bwa mbere igihugu gifise. Hanyuma rero ni benshi havuze byinshi cyane kuri izo nyobwa, havuze cyane byinshi kuri iki kigo turongoye kugeza aho bumvirije bamwe bamwe kumbure kubera kutatahura no kutamenya bibaza ko ivyo dupima ngaho iwacu harimo uburozi, harimo ibintu byica abenegihugu, ko mbere ngo tuba dufise n'uruhara mu vyerekeye iziga nzoga mugambanye ndabaremesha ndababwira yuko jewe ahibambewe nta ruganda mfise, nta hinguriro mfise, nta rero nimirije gushinga vyavuga kimwe nabona turi kumwe ngaha nibaza abayobozi namwe nibaza batanganda mufise ata muntu n'umwe ushobora gukingira ikibaba ku vyerekeye zirya nzoga. Bivuga rero icyo tuvuga ngaho uyu munsi no kuvugana ukuri, murabaza ikibazo cyose mwisanzure ntihagire umuntu atakona bivuze afise akamaro. Izi nzoga rero zadutse gute? Twe turiko turakuba kera ba data na basogokuru izi nzoga ntazo bari bazwa ntazari zihari. Inzoga zari zihari zari izahe? Hari inzoga z'amahonda, hari urwagwa, hari ubuki, hari isongo, erega n'uburo bwarava mu nzoga bwandi bayikunda cyane kuko yamena umutwe. Hageze igihe rero kubera ihindagurika ry'ibihe uko nibaza murazi ko amahonda henshi atayahari. Inzoga rero zari z'impeke, aho harabazita impeke, harabazita indimano, harabazita mbere n'akazina ko bazita akazina ko gutore ngo Terezina Homera. N'urwarwa narwo rwari kubera hari ibitoke. Ure murazi yuko amahonda amaze kutaboneka ibitoke bigahona, burya bene gihugu barabuze ivyo barimo, benshi ntavyo babona. Ibiyeri navyo murabizi ko vyamye ari vy'abasirimu, abene gihugu batanguye kubingura. Ibiyeri byari by'abantu bifise, abantu bafise amafaranga. Hanyuma rero izo nzoga bari bamenyereye kunywa zibuze kubera ivyo zavamo bitabonetse. Hari abantu b'abahinga babonye amahera atobajana bakubita agatima mpembero mu bihugu bibanyi, babona inzoga zikorerwayo baca bashaka kuzizana nk'ako zikorera. Zadutse rero ngaho iwacu kubera nuko ko abenegihugu b'iwacu babuze ivyo banywa vyo ngaho. Turavye inzoga rero izo zaje ziva hanze, ivyo ndiko ndababwira. Hari iki twotangura ku biyeri. Ibiyeri mubizi kuva kera kubera yuko ishiramwe Braludi rigana ivyeri kuvagira muri za 50 ni kera cyane. Hari ivyeri navyo murazi ko atari inganda nyinshi canke amahinguriro menshi agana ibiyeri. Amahinguriro nabiri manini, hari ihinguriro rya Braludi mwese muzi, hari n'irindi hinguriro riri Ngozi hariya mu vyeri. Izikurikira ngaho iwacu ubu hariho abahingura imivinyu, nabo nyine si benshi, ni nk'amahinguriro atarenze 10. Vyoba biri iruhande ya 10, 11, 15 ahise mfise igitigiri cihuta gutyo. Hanyuma hari ico bita inzoga zivanze, ni boisson mixte, nazo nyene ni bishasha cyane, nta nganda zirenze cy'amahinguriro arenze 10 nangahe ahari. Ikigwi rero ngaha ni izo bita imivinyu novuga yahawe ingufu, bazita vin fortifié. Araja kubasobanura neza ivyo ari vyo ngene bimeze.
n'imivinyu bongeramo ibindi bintu igaciduza gatoya umwambi uri muri izo nganda zigira iyo mivinyu no kuba itewe ingufu zishika hafi nka 50 na uvuga ko ari nyinshi cyane zihakwa kungana n'izindi zose ziteranye. Hanyuma izanyuma ni inzoga bita marikers mwene ngo cita mu Kirundi, harimo ama whisky, amavodka, amajini n'ibindi, nazo zoba zingana nka hafi 20 na aho zidandazwa. Mvuga ubwoko bwazo ko ndabesha ngaho. Ama rero iruhande y'izi nzoga ndiko ndababwira ziganwa ngahe wacu, hari inzoga zimeze nk'izo nyene ziva hanze. Ico zihurije ko n'icahe n'umwambiro ico bita alcoholating cyangwa ethanol. Nawo rero uva kuri kangaho uravye upimye biva ku nzoga zitagifise umwambiro twoba zegereye ubusa ushika kuri 42, 45. Ico rero BVN ikora kuri ivyo byose igerageza kuraba ubuziranenge zifise. Imaze kuzipima iratanga impapuro ico no kwita ama certificat yerekana ko by'ukuri zikwije ibyangombwa ndetse n'amategeko agenga inzoga n'ibintu bita norme mu Gifaransa. Itabikwije turamusubizamo kugeza acitse ku rugero wenyine ashatse mugabo rikaba rikwije amategeko iyo nzoga yiwe, nico twita norme. Hanyuma rero birashika inzoga zimwe mwizi nababwiye zikaja mu kintu c'uburozi bita methanol. Methanol nayo nyene yegereye umwambiro mu Gifaransa bawushira mu mwambiro mu alcohol, mugabo abize chimie nshobora kuba ko ari umwambiro mutoya ugizwe n'amakarbone 2, agizwe na carbone 1 n'amahydrogene 3 n'utuntu bita OH. Mu Gifaransa mu borenda bishiremo ni CH3OH. CH3OH. Umwambiro w'ukuri ni ethanol ni C2H5OH. Ntabindi Gifaransa sura kuja kuvuga muri aba bari. Ivyo rero inzoga igiyemo methanol mu mwambiro nababwiye mubi iragwaza, iratera indwara no gusazirwa n'ubusazi. Reka rero ntavuze birebire cyane ngo ndabarambire n'intangamarara, uyu mupfasoni ababwire ubwoko bw'inzoga buri ngaha mu Burundi ziri mu mwambiro, hanyuma ndaca kumakira hano kubagwa tumaze guserukira ubushinganje wacu ubugandaje mu byo buraba n'amahinguriro banyakubagwa ayobozi batanije hasuzumye hakurikizwa amategeko yose kugira ngo iyo serivisi umuntu abikura akurikira iyoba. Aha ni uburyo tujejwe n'ibyo naho hariho ibindi bijanye no kuraba ibidandazwa byose mu Burundi. Hanyuma nagomba ndabasigurire mu bwoko butandatu bw'inzoga buhingurirwa hano mu Burundi, kandi hariho n'uko tujejwe kugenzura kuva hanze. Gusa nabwo nk'uko umuyobozi mukuru yabamenyesheje, hariho ubwoko bwa mbere bw'ibiyeri. Ubwoko bwa mbere bw'ibiyeri ni ukuvuga hariho ibikiyeri bitora ufashe umutobe w'ibinyampeke bimejeje canke bikamejeje, wewe ubironse bimejeje canke bikamejeje, hanyuma ukaca uwutara. Nibaza ko gutara mwese muvyumva, ukawutara washizemo ibijanye no kuwuhisha kugira ngo haboneke inzoga, haboneke ico kiyeri, hanyuma ukaronka ikiyeri. Nobamenyesha yuko ubwo bwoko bw'inzoga ari byo biyeri canke bivuye mu gutara
ibinyantete byabejejwe bironka umwambiro. Hariho amakategori, hariho ibice usanga bavuze ati nk'ubu nitwatara ibi binyantete tukaronka urugero rwa alcohol rungana n'ubusa n'ibice 5, aho honye ruzoba ruri ku rugero rw'ibiyeri byitwa ibiyeri sans alcohol kikagira umwambiro. Ivyo birahari mu Burundi, ikigo cyo mu Burundi barakora ikiyeri kitagira umwambiro. Ni ukuvuga twebwe tupimye tugasanga urugero rwa alcohol ijya yemewe umuyobozi mukuru yababwiye alcohol ethylique hari 0,5, aho honye ari ikiyeri kiri mu rugero w'ibiyeri bitagira umwambiro. Hanyuma hariho ibiyeri byitwa ibiyeri bito bito légere, urugero rw'umwambiro ni kuva ku busa n'ibice 5 kuduga gushika kuri 2 n'ibice 4. Hanyuma urugero rw'ibiyeri byitwa byiyoroheje douce, ibyo biyeri iyo dupimye tugatora umwambiro uri hagati y'ibice 2 n'ibice 5 kugera kuri 4, ibyo honye navyo n'ubwoko buraruzi usanga ifise ihingura. Hanyuma hariho ibiyeri byitwa ibiyeri moyenne biri hagati na hagati, urugero rw'umwambiro twebwe dupimye dutegereza niko n'amategeko atubwira ati mwebwe itegeko ry'ibiyeri biri moyenne ni urugero rw'ibice 4 n'igice 1 kugera kuri 5 n'ibice 5. Hanyuma urugero rero rw'ibiyeri biri hejuru byere forte iyo dupimye usanga ari hejuru y'ibice 5 n'ibice 5. Ni ukuvuga yuko ayo makategori yose y'ibiyeri arabaho mu Burundi, kandi amahinguriro ajejwe guhingura ivyo aravyitondera akabikora neza. Nobamenyesha yuko iyo dupimye nta kanenge kenshi usangamwo, niyo vyo vyashitse hakabonekamo akanenge turabamenyesha ati yamara aho harimo akanenge kanaka uragerageza musubiremo, hanyuma impusha bakazironka yuko bakwije uko amategeko yo guhingura ibiyeri abivuga. Ariko kira nanone nta bintu birenze kenshi bihora bikunda kwibonekeza. Hanyuma hariho umuce wa kabiri w'ikinyobwa cambiye ni imivinyu. Hariho imivinyu, ku bisanzwe umuvinyu aba ari umutobe utazwe, hanyuma bawita ko ari vin iyo ari umutobe utaze w'umuzabibu, les raisins, sinzi ko umuteze ari mu kirundi ari umuzabibu. Iyo ari umutobe utaze w'umuzabibu aho honye uca witwa umutobe, uca witwa umuvinyu. Hanyuma hariho n'imivinyu yo mu bindi vyamwa, arivyo kenshi dusanga ngaha mu Burundi, ibitoke, hariho abakora imivinyu y'ibindi vyamwa vyose bihari mu Burundi, yaba amananasi, yaba ibindi vyamwa, mugabo hanini kenshi bigwiriye n'ibitoke. Iyo mivinyu nayo rero nayo birabaho, kandi batubwira yuko urugero rw'umwambiro w'imivinyu utegerezwa kuba hagati y'ibice 6 n'ibice 5 kugera ku bice 16 n'ibice 5. Aho nta kindi kintu kiba kirimo, barafata bakagira umuvinyu umutobe
bagatara bagashiramo ivyangombwa bifasha kuduza kugira ngo bashobore kuronka uwo mwambiro, hanyuma uduze uraduga kuva kuri 6 gushika kuri 5 gushika kuri 16 gushika kuri 5, kandi kenshi hariho amahinguriro abikora kandi akabikora neza cyane. Ayo arahari, urutonde rwayo turayifise, abagerageza kubikora kandi bakabikora neza cyane. Hanyuma niyo byashitse hakaba hariho ibintu byabonetse bitameze neza, turababwira nyamara ibi ntibimeze neza, nimugerageze muhindure, hanyuma mushobore kuronka uburenganzira bwo kudandaza no gushyira ku masoko, kuko ibintu byanyu ntibimeze neza. Mugabo kenshi iyo bimeze neza naho umuntu arababwira ati sawa bimeze neza. Hanyuma aho onye novuga nogerageza kugenda avuga no ku kijanye n'ibitekerezo, mbega ibitekerezo bitegezwa kumera gute, mbega umuzenya baratubwira muze mu mategeko, atubwira ati ivyo byose ivyo biyeri y'abimivinyu utegerezwa gushira mu gitekerezo kidashobora kononera ico kinyobwa wakoze ngo kigihindure canke ngo kigirire nabi. Nuko ibitekerezo rero niko bitegereza kuba bimeze. Ni igitekerezo cyiza cyemewe n'igihugu kandi kidashobora guhindura ikinyobwa cyawe. Hanyuma hariho ubwoko bwa gatatu nibaza ko ari ubwoko bwa kane bw'imivinyu, kuko hariho mu mivinyu itarimo ikintu na kimwe. Hariho umuvinyu nyene pure witwa umuvinyu umuvinyu w'amareze. Hariho nk'ihinguriro rimwe ngaha mu Burundi bari gukora birahari. Hanyuma hariho rero n'imivinyu y'ibindi vyamwa, ivyo navyo nyene ivyo bica bija mu yindi kategori, imivinyu y'ibindi vyamwa. Hanyuma rero umuvinyu wa kane ni umuvinyu wongererejwe inguvu. Aho mu muvinyu wongerereje inguvu batumenyesha amategeko atumenyesha yuko utegerezwa kuronka umuvinyu wa muvinyu wa reze canke wa muvinyu w'ivyamwa bindi bitandukanye na reze, urawuronka ukabaho. Umaze kuwuronka ukaca uryohesha uduza urugero rwa alcohol watoye na spirit. Sinzi spirit ingene noyita mu Kirundi n'umwambiro ufise wabonetse par distillation, hanyuma ufise urugero rw'ubukare bw'inzoga iri hagati ya 98, hanyuma ukacucanga na wa wundi na ya rwa rugero rw'inzoga watoye, hanyuma ukagerageza ukabishitsa ku rugero amategeko ndababwira nza kubaha aya twemereraho bategerezwa kugeza. Mugabo ahico mwomenya nuko amategeko atubwira ati by'ukuri nimba uronse umwambiro utegerezwa kuvuga ati uyu mwambiro rwose wavuye mu muvinyu usanzwe, fermentation y'ivyamwa bisanzwe, ncanfata nkabyita yuko iyo ari 60 ibice 60 kwijana. Ivyo bice 60 kwijana nza kongeramo ya spirit nkarikiye iri mu bice 40 kwijana. Nukuvuga yuko umwambiro wabonetse d'une façon novuga ngo mu buryo kama niwo utegerezwa kuba munininya kuruta umwambiro wongewemo. Aho onye ico ni ikintu twama twigishije aba bahingura, kandi hariho benshi bagerageza kubishira mu ngiro bakabikora nk'uko byategerezwa gukorwa. Rero urugero rw'umwambiro baca batubwira ati rero aha anye ari alcohol yongererejwe ingufu itegerezwa kuba hagati y'ibice 14 gushika kuri 24. Uko niko itegeko ribivuga. Mugabo itegeko naryo ry'igihugu rica riravuga riti nukuvuga itegeko
itegeko abandi bose n'ibihugu byose bya RS bakorerako ni kuva kuri 14 gushika 24. Aho onye baca batubwira ati utekera mu bitekerezo bisanzwe kandi bidashobora kononera ikinyobwa cawe ngo gihave gihinduka. Mugabo Burundi nabwo buca burafata itegeko novuga si ni baca bagira kari reglement technique, hariho norme. Mugabo iyo igihugu naco caciye gifata position kikavuga giti twebwe Burundi twebwe dutegerezwa yuko ibintu byacu bimera gutya. Baciye bafata itegeko ati igihugu cacu nimba uzoronka ikinyobwa ugasanga kirarengeje 16, urugero rw'umwambiro urarenze 16, uzoca utekera mu macupa ameneka ari hagati y'ibice 250 kandi utegereza kuri kucudandariza ico kinyobwa cawe mu bubare bukomakomeye, apana muri butike, apana mu kabare akariho kose. Aho rero urinze uruhingura ugasanga urugero rwawe rw'ikinyobwa carenze 16, nutekera mu gitekerezo ico cyose, utekera mu gitekerezo mu macupa y'amacupa nabamenyesha. Hanyuma iyo uri kurakora ugasanga munsi ya 16 kugera kuri 16 sawa uratekera mu gitekerezo ico cyose kandi ukadandaza ahandi hose hemerewe. Aho rero ico nico novuga kuri imivinyu yongererezwa inguvu. Hanyuma hariho ubwoko bw'ikinyobwa amarikere babamenyesheje, hariho ama whisky, hariho ama vodka, hariho amajini, ni ubwoko bwinshi. Mugabo ubwo bwoko bwinshi uko biri byose bica bivana n'ingene habaye kuronka iyo nzoga wayironse habaye distillation, no kuvuga imivi donc amarikere ni distillation mu jambo rimwe. Iboneka habaye distillation swati y'ibinyantete, ukadistira nk'ibinyantete, ibigori, ibiki uwidistire cyangwa ukadistira wadistire ibitoke, nzoga y'ibitoke ukagira distillation. Aho ucuronka urugero rw'inzoga iri hejuru cyane, iri hagati ya 98. Mugabo rero ibi by'amarikere baca bakubwira ati uca wongeramo amazi, si amazi ariyo yose, ni amazi ari distille nayo nyene. Novuga ko ari amazi akuwemo ivyunyunyu kanaka, ari ivyunyunyu bakuramo, hanyuma baca nukuvuga yuko ni ya nzoga ifise urugero rwa 98, bafata bakamanura urugero bacanze n'amazi bagashitsa kuri 70 n'ibiburi burenza 37.5. Hanyuma ibitekerezo baca badusaba yuko ibitekerezo bitegerezwa kuba amacupa ameneka ari hagati y'ibice 250 amamililitiro 250, kandi ko bene ubwo bwoko bw'inzoga budandarizwa ahari hose. Iyo ni ingingo y'ubushikiranganje ibadandariza ubwo bwoko bw'inzoga ahari hose, ni mu bubare bwo mu bwoko buri hejuru. Rero tutadushikira ubwoko bwa 6 bw'inzoga arizo inzoga ziboreza zicanze. Izo nzoga ziboreza zicanze naho novuga mu ijambo rimwe yuko zironka ufashe umutobe ukongeramo urugero rwa alcohol cyangwa spirit, ukumva ni jus ucanga na spirit, hanyuma ukaronka muzenya ukaronka inzoga irimwo icanze, bayita boisson mixte alcoolisée. Aho itegeko ritumenyesha yuko bitegerezwa gushika bitarenga urugero rw'inzoga rw'akabarego bwa alcool ethylique urimo
batarenza ibice 15. Ni ukuvuga yuko urengeje 15 uba wamaze kugira ibitari ibyo. Hanyuma aho batekera mbega ibitekerezo n'ibihe bategezwa kubitekera mu macupa ameneka. Si amacupa yose, si amacupa ameneka. Hanyuma nibaza ko ibijyanye n'inzoga ubwo bwoko bwose hariho amasertifika yatanzwe muri BBN, kandi nobamenyesha ndabemerera yuko ibipimo byose amabirete yose, ni ukuvuga yuko amabirete yose aratwereka ku bipimo byabonetse yuko ibipimo byari bikwije neza, kandi nta muntu yarose iyo certifica ataba afise icyo gipimo gikwiye bivanye n'urugero rwiwe rw'inzoga akora. Ibipimo byose birakwiza, kandi si ukuvuga ngo ni ibipimo gusa, ni ngombwa bamenyesha iti mbega kugira ngo urinde ushika ku rwego rw'uko ibyo bipimo bipimwa haba hakozwe iki. Ni procedure ya certification, ikintu cyose abantu bose kuko byose babyita ko ari evaluation de la conformité. Kugira ngo uronke certifica haba habaye evaluation, haba habaye gupimwa, isuzumwa kuva kuri ibi bintu ngomba ndabamenyesha. Ubwa mbere na mbere umuntu avuga ati jewe ngomba kugira ihinguriro, arandikira umuyobozi mukuru wa BBN. Umuyobozi mukuru wa BBN asuzuma iryo kete akariraba, akaca arirungikira umuyobozi mukuru, umuyobozi ajejwe ivya assurance qualité ariwe jewe, ararirungika. Hanyuma nanje ndihweza nkarirungikira uwujejwe kuraba ivy'amasertifika n'ivy'amainspektion. Uwajejwe kuraba ivy'amasertifika n'ivy'amainspektion aca abanza kuraba ati mbega iyi dosiye irakunda, araraba kwanza yuko bafise uruhusha rw'umushikiranganji babemerera kugurura ihinguriro ku mugaragaro. Bararaba ikindi yuko bafise uruhusha batanga amakori nk'uko bikwiye. Bararaba ikindi yuko ihinguriro ryiwe ryoba rifise igitabo c'amategeko arizo norme, kuko igihe cyose tudafise norme ngo tumenye ngo mbega ngaha twogera kuraba iki, dupima iki canke twogira iki, ahubonye aho umuntu aca abwira iryo hinguriro nti urabangiriye. Mugabo ko turiko turavuga ivy'inzoga, inzoga mwumvise ko muzeye amategeko arahari, yaba amategeko igihugu cafashe, yaba amategeko y'akarere yacu dukorerako n'abandi bose mu bihugu by'akarere dukorerako ibintu vy'inzoga, amategeko arahari. Urumva aho bonye nta kindi gisubira inyuma, aca asigara gusa araba yuko umushikiranganji yamwemereye gushinga iryo hinguriro. Bimaze kugera uko aca arungika abainspekteri biwe, abainspekteri ba BBN bajejwe kugenda kubanza kuraba icambere, mbega inyubako iri ahantu habereye, iri muri bya bibanza byemewe, impuze y'ibikoresho birabereye, ibintu byose byankenerwa kugira ngo ibintu bikorwe bihingurwe bimeze neza. Barakora raporo bakayimuhereza, hanyuma abonye raporo imeze neza aca ahereza abahinga nabo rero bajejwe kuja kusongora, bakakora ntuzenya ico bita audite ukoresheje ya norme na ntuzenya n'ica karakora, bakaraba yuko ivyankenerwa byose biri ngaho. Hanyuma muri ico gihe bakoze audite baratora ama echantillon, laboratoire nazo zigaheza zikaturabira bya bintu bitegerezwa gupimwa, harimo cyane cyane urugero nk'umwambiro ariyo alcool ethylique, yuko urugero wa mwambiro umwe wica bababarira yuko ari uburozi ariyo alcool methanol, yuko bitarimo. Igihe cyose usanga birimo nta certifica isohoka. Igihe cyose n'izindi parametre, hariho n'ibindi bipimo turaba, si ibyo gusa, turafise urutonde rw'ibipimo bitegerezwa kurabwa. Muri ico gihe
haca hakorana ibipimo vya inspection byabonetse, ibipimo vya audit byabonetse, ibipimo vya laboratoire byabonetse, haca hakorana umugwi washizweho n'ikigo BBN yitwa Commission de Certification. Baraba yuko nta hantu hoba harabaye ingorane hagati yaho muri inspection ko bakoze ibyo bategereza gukora, ko amadokuma administratif akwiye, yuko ibindi byose ibipimo bikwiye nk'uko norme bivuga, bagaheza bakaca bavuga bati sawa twebwe dupropoje iki niki. Impuzenya ico basaba bashobora gusaba ati uyu muntu nabanza bangire kubera iki niki ntibapfa kuvuga ngo apfa kubangira, baravuga bati ni kubera iki niki turabona yuko hari ikibazo canke uyu muntu turamusabiye yuko yobandanya akaronka ubwo ruhusha bwo guhingura. Hanyuma barabihereza umuyobozi ajejwe bya assurance qualité. Umuyobozi ajejwe bya assurance qualité nawe arasuzuma akaraba yuko ivyo bavuze nyene ari byo bikwije, agaheza ahereza ivyavuye muri komisiyo akabimurika ku muyobozi mukuru wa BBN, agaheza akavuga ati ndavyemeje uruhusha nirusohoke. Mwijambo muri make novuga ko ku nzoga kuri ubu bwoko bwose butandatu bw'inzoga zihingurirwa mu Burundi kandi hariho abazidandaza, nta muntu n'umwe yaronse urupapuro hariho akantu gahaze ngo yemererwe, ariko byose byaba bimeze neza kandi byaba bipanze neza. Hanyuma ikindi nobamenyesha ni yuko ku bisanzwe iyo tubonye hariho umuntu bitameze neza, umuntu aramumenyesha ati ibi bintu bikwiye kumera gutya. Hanyuma ikindi naco nokongera ko ntarasubiza ijambo umuyobozi mukuru nk'uko yarishikirije, hariho tumaze gutanga impapuro, hariho amasurveillance ategerezwa kuba mw'ihinguriro canke muri depo aho abidandariza, aho abibika canke ku masoko. Ni ukuvuga n'iburiburi ihinguriro ritegerezwa gusuzumirwa incuro zine mu mwaka imbere y'uko aza gusubira kugirisha guverinoma. Hanyuma ngerageje no kuvuga recontrente, hari igihe ushobora gusanga ako kanya kugenda mu ihinguriro bidashobotse kubera usanga hariho imvo izi canke ziriya zitatuvuye ko bitakunze yuko kuguma umuntu agendererwa bivanye n'izindi dosiye, bivanye n'ibindi bikorwa byinshi byagize byabaye umurengera, ntibikunde yuko incuro zine ziba kugira ngo umuntu agendererwe nk'uko byategerezwa. Hanyuma ibindi ni uko iminsi yose ku masoko dutegerezwa kurungika abainspekteri bacu bakagenda gusuzuma bakaraba yuko ibiri ku masoko bikwije. Hariho kugira ngo mu marezita mwamwe twaba twarashoboye kwegeranya ibiharuro byavuye ku masoko cyangwa byavuye mu mahinguriro uko byifashe, kandi usanga abantu bariko baravyifatamo. Muri make abenshi baragerageza kubikora nk'uko baba barigishijwe, ariko hariho n'abandi ushobora gusanga bagerageza guhengama gatoya, ugasanga mwibaza ko umuyobozi mukuru araza kuronka akanya ko kubamenyesha cyane, ugasanga baragerageje kugera bagakora nk'uko batategerezwa gukora. Nico novuga. Murakoze cyane.